Nice. Menyereye abakobwa bagenzi banje bafise amabere abiri. Ariko je nagiye mbona ikintu cicaduka kiza citamwe agira amabere atatu. None sinzi ibintu ndikondumva bene cyangwa nanje ndaguye ampanzo rindira. Umbye ati kumenyereye yuko abakobwa bagira amabere abiri ufise mana yanje hari no konze bitumvikana ubwambe oya reka siniyumvishe mbwira gure urya musidure kutureko kana wabaye umusazi wabaye gute sindikunda gutahura nibiki. Nasi sinabaye umusazi ariko numva aho ngeze numva nari gutuma mba umusazi. Banzo mbwire je banyita Toma nemera niboneye umbwiye ati ko uri umukobwa ufise amabere atatu byo bintu birabaho uri umukobwa nyine je nanje yiwanje je ndazire karabiri wogira amabere atatu gute je nyereka ndi Toma kugira ndavyiboneye urashaka kunyereka. Nice ugani wawe uja ukingwara irata reka ndakwereke. Hello abakunzi ba INYISHU media kuri mukukuna nasi behind camera mukumena Benisha. So guys avuga ati ndakurikirana INYISHU media ndo muabone wa INYISHU media yarakurikiranye INYISHU media avuga ati nabonye ibintu byabaye A to Z avuga ati nta kintu nakimwe INYISHU media shira kuri YouTube bose mena gikurikiranye uwo mudada wa mubuzi. So guys yando mwose ambye ati nice ndagukeneye kintu ndakubwiye ariko ukuntu namusanze mu situation ukuntu namubonye vyinshi byantangaje ndiyumvira ne yampamagara guma mbwira iki aca nkwe anyiganira iki so reka tumumvirize nyamufise ico namufashe ataco mfise nta nakimwe bite. Sawa. Mbega rambye witwa gute? Kenzi. So Kentia we wandonde ubwo ati nice ndagukeneye nkibona kubwire sinagutahuye neza bwa mbere waje ufata mu mashati ubwo ati nice ndagukeneye ibintu nk'ibishavo uno musi byagenze gute ko mbona umeze uko. Nice hajya ugenda fatana mu mashati n'abarabona. Ndabise ikibazo kimwe kirenze. Okay sa ni Krista. Okay Kenzi nakubwira ikintu bakubwira ati ufise ingwara arayirata kandi ufise ibibazo ushaka kwiganira mugenzi kugira agerageze kugufasha ufise ingwara ni nyabaki nk'umukozi wa INYISHU media mfise ico ndagufasha ataco mfise ndakubwiye ko ntavyo nshoboye ronderera hanze mbwira nibiki. Nice. Menyereye abakobwa bagenzi banje bafise amabere abiri. Ariko je nagiye mbona ikintu cicaduka kiza citamwe agira amabere atatu. None sinzi ibintu ndikondumva bene cyangwa nanje ndaguye ampanzo rindira umbye ati kumenyereye yuko abakobwa bagira amabere abiri ufise mana yanje hari no konze bitumvikana ubwambe oya reka siniyumvishe mbwira gure urya musidure kutureko kana wabaye umusazi wabaye gute sindikunda gutahura nibiki. Nasi sinabaye umusazi ariko numva aho ngeze numva nari gutuma mba umusazi. Banzo mbwire je banyita Toma nemera niboneye umbwiye ati ko uri umukobwa ufise amabere atatu byo bintu birabaho uri umukobwa nyine je nanje yiwanje je ndazire karabiri wogira amabere atatu gute je nyereka ndi Toma kugira ndavyiboneye urashaka kunyereka. Nice ugani wawe uja ukingwara irata reka ndakwereke. Nice iri nibere nibere nayo narisangana igiye adukije rero niri yanje bene zuminga kwanza ibi bintu zuminga mana yanje nigeze mana we ubwa mbere bakunze INYISHU media ivyo mwabonye mwarabibonye ubu naho mana. Okay mbwira vyahereye ryari kujya musi ko twakwitwavanye umeze neza mwashwanye mwagize ego twavanye ko mutinza vyahereye ujya musi nyine tuvana cyane kuvuja munsi mwijoro natangwe numva imisonga nkibaza ati ni yoba imfashe nyene bisanzwe kumbe byateye biba birebire. bakunzi ba INYISHU media. Okay mbwira none ivyo bintu vyahereye ryari umva sindiko cankwe imbere yo ngaho bimbwira hari uwundi muntu warabibwiye kugira yumva ico gufasha cankwe kagendwa ati ugiye mu masengesho. Hano nigeze ndabibwira nahisemo kubibwira wewe kubera ujya munsi Kristera ambwira ati nzobona niho natanguye kubyumva. Hoho nagejige no masengesho kugira usenge go wumve. Sindagenda gusa narasenze je nyene ubwanje mu nzu ndumwe. Mana yanje. Okay
none imbere ya hajya nta kuntu uvuga ati umurondere nani Christella kubwiwa wenyine atamvya kamera atavyiki kugira umurondere wenyine nyuma musaba imbabazi musabane hama biherera aho nyine utazi kuza imbere ya kamera. Nashimye kuza kubivuga imbere ya kamera kugira ushoboze kumunyereka ndamusaba imbabazi. Ati mwaka kazi munazobona bishi byambere abakunzi banyishimira byabaye mwarabibonye umugore ahinduka umugabo bunaho n'umukobwa ibintu bitarabaho mu Burundi kugira amabere atatu ibintu biti mana none ubonaho kwishuri uragenda kwera umeze uko nanu na hamwe nja ahanyene mbona niho nguma mva ngangiye mu nzu byonyene mana hari ibintu ariko ndemera gikunda mana yanje banzu ndire je ndagufasha ndabikwemereye ndagerageza none kweki wishizemo ugati ko ari Christella babikugire uko Christella kwera byose nzokwereka nicyo byivuga ati ko bari babikoreye wikeka gute yuko bari Christella nice si wa Christella baramutinya kandi cyane nanje ndavyibaza ko ari we okay kwa ndonde umubwira ati Kent wandonde umubwira ati nice ndagukeneye hari kintu ndakubwire wantondeye kugira ngerageze ndagufashije kuko ngaho umeze ko sino operation nabwo ati ndagukorere sibiki nta mutima bwo ati no kuha wandonde kugira ndagufashije kibasi cyo mfasha wonyereka hano Christella no mubona nkamusaba imbabazi ngaraba ko ibintu byohera kumana bintu birateye isoni no ngaho rero byabashitse ufise umwana uvuga ati ko uwo munsi mana we yumvire nawe bingeze ahantu no kuri ndakuriye mw'isi ndi kumdewe niryo nini kuruta ya mana nje bakunzi banyishimide isi yaheze so Kent yanubwira ingorane nk'umukozi wanyishimide nta kunagerageza ndabona na Beni hariya yumiwe nta kunagerageza ndamurondera Christella hasi no hejuru kuko nta makosa nkaya yokora uri umukobwa mugenzi we ifu mubasinya bari kinda gukora ikindi kintu nibiki mwari mwapfuye bya cyane agwetse gukora ikintu nk'icyo cyangwa mufite nandi mabifu ya pemere kuko nta kintu bijya gusoye kumubwira ati musaza bacavuga ati afate decision ntiyo barashwanye bya cyane kubwimva nyine byari bivuyego ngo kumbwira ati wewe uzobona kubwire narageze nigenda mukubita n'ikofi kuko guca mbwira ijambo ati uzobona kubwira ikofi nkubise narabyumvise ujya munsi none okay undavuda ati none ujya mwanya sivyo botse ngo byo ngo ari byo byatumye mushwana nta zindi ngo mama mfitaniye pembeni iki kuko niho kugira nkuko umukobwa mugenzi we akubwira mana yanje ngira nta yindi ngorane mama mfitaniye na ntuze na Christella kwera ingorane dufitaniye ni imwe gusa yuko yagenda aragiriza musaza anje ko afise inda yiwe niyo mpamvu nagiye kumushwanira mu bibi byose byavuye ku ivyo nyene irone imbere yaha nta kuntu avuga ati reka ndabibwire mama kuko umuntu wa mbere w'umugenzi inshuti ya mbere ku isi dufise n'umubyeyi bwira mama wawe kugira amenye ico yogufasha hama après mvuga ati ndamukurondera Christella kuko Christella avuga ati kumurondera biza gutwara umwanya munini kandi akaza kumenya ko ari yakoze ivyo kuza ndadireza kumugora cyangwa atangwe kungara ko yanke kuza girene banza wegire mama wawe cyangwa musaza wawe nico bokora gusaba konza nyishimenda kwinosi ibintu biko biraba ndakubwira ati ni atari uvyambere byo mwana bibonye mu mama bamurogo akaba umuhungu nabona amabere atatu mu Burundi kwita cyabiki mana yanje bwizo kuri genda mu bwiye mama wawe n'ukuri nice birantera isoni kumushikira mama ubu naho tubana mu nzu ntabwo arabona ko ndabifise nguma ninyegeza nibiki Christella nibiki utekereza nibiki si umusonga uradi imisonga kandi myinshi abakunzi banyishimide ni atari so Kent ndabwira ikintu tekana bakubwira ati ego kwisi hariho uburozi ariko mwijoro hariho Imana kandi nta kintu kibatara umugambi w'Imana biga umwana w'umuntu ashaka gukora ikintu ibaza wo jewe ndagihamda bagandi yuko mwijoro hariho Imana cyo ngati izera Imana ibintu bizohera so izera Imana kuya gukore kuko ugiye kurondera haki ya mwene wanyu ntaco zo kugira kuko mwijoro turafise Imana kandi nanje ndakomeye ko ndamurondera Christella ndamurondera atubwire ibintu ushaka gukora urashaka kugira ibintu nk'ubu mugenzi wawe wabugize neza umunyeretse
so abakunzi ba nyinshi media ndabwiye ni atari akakazi umuntu azobona byinshi ndirabonye wazi kuva navuka nta mugore amazime meze nk'umungona bwabone nta biro byo ubu naho ndabyiboneye face to face ngo umukobwa afite amabere mana yanje. So abakunzi ba nyinshi media mugumana natwe mugerageze ko musengera umwana wacu mu mana yanje muhanure Christelle je numvise ibintu binamba baje ndumwe subscribe na share. Ndumiwe.